naje kubaka imitima yamenetse mu rukundo babantu bipfuje kuruvamwo bumve ko hari ikintu kibaremesha ko barusubiramwo bamenye n'ukuntu barusubiramwo babandi barurimwo bamenye nahe majambo twakoresha cyane n'uru rukundo ni kwe kuntu twobyitwaramwo nabibibira kubuvamwo bavuga ati oya ari umuntu ngene bya bindi ngo umusani ntagira mariage oya je muri mind yiwanje nakoze mvuga ati shaka umuziki wanje nk'akazi hanyuma kuya kuntu usanga mudandaza iduka atonda ku kazi nende bariko ntonda kwa mungu ngende gusenga nk'abandi hanyuma nze ngire mariage nk'abandi nico cifuzo cyane nifuza kabisa nani nifuje no gukunda n'umukobwa duhere from zero dukundane mpaka kuri success ariko umukobwa mukura he utamutoa wapi ngo barahise atavuga ati jewe nje n'ofisa akanote menga ari barindira batabarabona sasa kavuga ngo jewe ngene umuntu azafise umuduga fise n'inzu tuje twigendera urukundo rwarapfuye uwo mutima suvangura afise tuzowuteka mu nkono tuwuje behind vyagenze gute G1 reke nimenya clip la akya ari hari ndandi kuri hinjira wowe uziru byabereye wowe burya ni hava hari aruziru byabereye wowe ajya n'ibiri bakata kwe mwe butabona muza kubona utuntu k'iminota 3 gusa numwira wenda kubaza tukakoza amasaha cyangwa iminsi 2 ugacubona iminota 3 naje ndijase iminsi byagiye he abantu bagacivuga ati none ko tuzi yuko D1 asanzwe atinya abakobwa byaramukundiye gute mbega nta byabaye behind ko tuzi ko na clip yarasanzwe akora akaba kumenga ushaka kuhagumagana kora hari amakuru naronse hari ibindi bintu byaba byarabandanyije D1 hamwe na mugenzi we novuga mu Queen video Vex bari kumwe ko nta cyabaye pe cyakoze gusujya munsi ndiko ndagitinga nyine umudirector arambwira ati uri umuhungu urakomeye rimwe kabiri gatatu action kane turi mu action turahejeje ya mbere ya kabiri ya gatatu dusubiramwo ya gatanu kace kaduga kene wacu kace karahagarara bana bagati ibintu don't stop namaze kwibagira n'inzira injana muhira bikore right now shaka kumva ibintu bituka ndetse bikamanuka my stress killer bad girl killer urite killer my pen killer my stress killer bad girl killer urite killer my pen killer oh yeah unjana ni honja ninifuza kukurekura no ako kabiri kawe kangiriza ingwara z'umutima izo ntoki zawe ndashaka kuzumva izo ntoki zawe ndashaka kuzumva firi mapare amaboko yanje nagutangira ngaya ndayamanitse amaboko yanje nagutangira ngaya ndayamanitse sana yo bare. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel project for this industry ya Buja Flavor. Chakenya makuru chama kibazanira bishamvuga muri industry ya Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hamadusura dukengurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you want ukunda cyane kandi big up sana kuri support mwamutwereka. Kuri miguru kumera Beni behind the camera ni CK Professional. Mutumira wanje witeka uramuzi. Ya jara kubwanje no mwita hitmaker, novuga numusora agezwe ko novuga kuri muri bino bihe byacu muri industry yacu 257 akavyitwaramo neza cyane mbese bigashimwa na benshi cyane benshi bakavuga bati vraiment D1 hatujawahi kuona swata yake mbega wibaza yuko muramwifuriza canke mwifuza yuko azokoma bereza amahiti imisi yose je ko bwanya avuga ati D1 nivuza yuko bizokoma ari ukunye nabwo birengereje aho ageze no munsi yeka tumuhe umwanya D1 baramutse kumbure ahama cyo tutangurana neza ikiganiro fresh D1 VIP so yazane hits ego cyane shimana amakuru y'imyaka bo ni imyaka 8 ni imyaka 8 yabwo nibaza ko ari imyaka nk'ije tucanke ibiri oya bo ni nk'ibiri cyangwa n'igice cyane bukadukorana ikiganiro kera sana bro oya binkorere ndotisha abasore bose hari kijya yuko ndirimbo ntabwo noyibagira niyo nanditse mu myaka 5 ndayibuka nako nk'ifise imyaka 5 binkorere yego abandi baramuce cyane gose yego hamuri hose kabisa nibuka icyo gihe bavuga ati D1 ngo yabaririmba nka Brice Melody icyo gihe ngira nico gihe nyene ariko ubonye tumumva D1 nka D1 yego ahubwo Brice Melody akifuza kuririmba nka D1 ntabyo nzi D1 bibsas ndashimana n'abantu ego baba hafi batuba hafi muri byose ariko festival Imana yes festival ushimira Imana mbega D1 agaciro yo bahereza Imana nagaciro ko bakangana gute Imana kuri jewe nivuga mu izina Imana nikibirenge hari ibintu uvuga ugasanga nyene nditona ivuga bivanye nuko
Tubibona nawe kabisa yuko nyene ibintu tutavuga ni bito kuri yo bivanye n'ivyo ukora yego ibyo ukora reka ayavuze ati ngene ucikuru urunyegeri D1 hajya yavuze ngo uramanitse amaboko cumanika akaguru k'urunyegeri cyo bikunda kabisa kesi ni D1 rero ko kuduha navuga indirimbo imeze neza cyane navuga indirimbo yashimwe na benshi cyane ariko kuri ndi ruhande abantu bakavuga bati kweri ki D1 yahisemo gukora collabo na Social Mula Festival ko nta muntu yo kwa collabo collabo itegezwa ko ari ikintu kiza kumuririmbye bivanye wayikoranye canke kwanza umuntu wese dukoranye collabo nawe babenisha utaririmba ndazi ko atabuze baje babiri bomenya jewe kubera benisha urumva ko biraza kumfasha rero icyo twirayikora nuko ari mu buryo bwo kwagura nduze ya industry umuziki wacu utabuke ejo nakora na Social Mula ejo shakora n'ubundi ni mu yo kwagura umuziki wacu kugira ngo bumve n'abari hanze ko Burundi hari umuziki hari aba artist baririmba kandi kabisa banandika novuga Social Mula kubwiwe je kubganje mvuga ati iyo barabigizemwe amahirwe ko D1 ari muri bamwe badakunda gukora amakolabo cyane yakoze wenyene ntakunda guhusha uziko arakuru n'amasho nagize umwako cyangwa nagize imana asanga nje mu masho abantu bakomakomeye gusa waragize umwako wawe nabwira wagize amahirwe ariko nyene ntarasa amasho nyene y'amatomato usanga bari nk'igihumbi 2000 ugasanga nyene ntumbe mu masho 10 kandi nari ngira umunyuka ariko ni bon rero bisikora ko nimba nari kuri kurabo nk'ijya bisikora ko shobora kurungana Kisbrand mu Miss BK na breezy ase why no birashoboka bidi bari kubera ikitoko gusa mu duhakanye mwatwizera ariko nimba ari umuntu yizewe cyane muri no Miss mu muziki burya D1 je kubganje no bavuga ati amushira imbere gose ako by side bari batakwizera abatakwizera bariho D1 batakwizera ako si benshi ndashaka ko batakwizera Ufise abusanzwe ubona oya bo Ufise batwizera ni benshi kandi bashimira cyane gose hama ndifuza ko nabo bahari batatwizera kumvo zabo zitandukanye cyamutipe n'umunyuka cyamutipe kajya katipe kumenga nikagufiga nawe ibyo si bisigura umuziki ibyo si umuziki icyo kintu gisoka muri jewe gisupporting kibi kintu ciza kimbere neza rero abo bantu bimvira ko menga umuziki ukwiye kuba ronga Bujumbura cyangwa hari akareka gufana D1 kubera ko maybe nuko avuka mu ntara kanaka cyangwa nuko ari uku cyangwa ko umuntu ibyo ni ibintu niyo agaciro bafana umuziki mwiza uha agaciro igihugu cacu cy'u Burundi kandi baza ko abantu barahari ariko ndizeye ko one day tuzobemeza kabisa tubana dukora ibikorwa nawe mane kudushigikira tuzogana neza dutegeza kubashigikira n'ubundi D1 kuko n'ubundi akubwira ati nawe reka kugushigikira nakera ibikorwa birivugira burya ari igikorwa umuntu akora kigoma kijana umuntu memsi nabo abagifitiye ishari avuga ati vraiment kigoma ndabona umenga sigaye jenyene ariko usanga imara maje ugasanga benisho yanka kumfana kubera zambo zo runaka ntazo zavuye ntabyo nzi cyangwa kubera abapapa bacu bari bankana ugasanga umwana wa benisho atazi ubwenge we yigira n'ikintu kiza gusa benisho agasanga umugore we waramfana agasanga n'umwana we waramfana umukozi wo mu nzu avuze indirimbo zanje bice birangira bigeze he nta kundi reka nanje umuntu amufana musanga rero ntagire inzigo basibe positive n'inzigo yo mu basani ibe positive abinzigo bwo ati nimba dura matakoze hit bikaranje ngwane nkore indi hit zibe ari zitatu muri mu gihugu canke zibiri basi zitrending mu gihugu tuvuga ati tuko turakora tuko turagaciro umuziki wacu Burundi jiwe na Dramati n'abandi baririmbye yenze kugira pana kugira inzigo vuga ngo ngo mufana wanje ngo kora ngufana ngo ntufane ngo Dramati fuck is that gati kweri kumushigikira ujya umushigikira je ariko kurundi ruhande nuvuga siko bimeze sivyo tumenyere ngano nuvuga muri industry yacu nuvuga D1 abantu benshi siko bimeze bya benshi usanga bameze ukuntu ugasanga umufana wa Sabine ashaka gufana umuntu ashaka gufana Kidumu ashaka gufana Big Fizzo ibyo rero ntuze ni mind mbi tuba bafana umuntu wese akoze ikintu ciza ninkora nabi nukuri ntuzume view kuko nta nkwiye kuko nanje ndayibura ndavuga ati naho nari nkwiye nyene ndakwiye kuyirondera ninkora neza supportinga nturabe ngo no matter where I come from ibyo ni ibintu bidakwiye kuvugwa cyangwa ngo byitagweho bidakwiye no gukogwa ahubwo tuvuga ati this is Burundi igihugu cyacu reka tuharane gukora igihugu cyacu gifite tekana kabisa yes ni D1 reka dusubire na gato navuga ni indirimbo akoranye na Social Mula ni body canke body yambazana ko sakoya body yes ni indirimbo navuga mu minsi ibiri yari maze kwizimenga 100 by'ama views byaraburamo kake cyane ariko byari hafi dufata imisi ibiri ibisi yari tubiravye deja ni 99% ya 100 wari wifise umunsi mwe imisi yari
yakwiye yari imaze gukwira siko bitandukanye n'izindi ndirimbo kumbure wari umaze gukora D1 tuvuge gute yego byatandukanye cyane nawe I was surprised waratangaye nawe wenyine yego ati rero twitega ati rero D1 kuburya yabonye ujya musaruro yabonye novuga mu byerekeye ama views visibility yiwe yabonye na couverture yiwe twitege yindi collabo isumba ijyanye yakoranye na social mula collabo ndaza ko zizokogwa ndi D1 ndacyafise imyaka mike no nyene ntabwo ndamye ntabwo ndasaza ahubwo atwita na video baravuga ati D1 burya azova asanga yakoze kuri body kweri bimukundire ko bavuga ngo D1 aratinya abakobwa ozikiro cyabaye ajya bose ntabwo umenya arakubwira ngo tugaheruka cyabaye ana komante narose mu imenyere habaye ndakunda kuyivuga kandi ndabihishe nkandi kandi byarabaye ati yahora atinya abakobwa yaje ari umunyuka ati yahora atinya ingidi z'abakobwa ate ku umuntu amukoze ingidi y'umukobwa mukozeko navuga ngo mbisabwa acavuga ati ati ndayamanitse ariko kera yahita yiruka ati shwe mu izina rya Yesu uko ariko acavuga ati gereza ahubwo sha bariyanye bako nagutangiye agere kabisa amaboko ndadugije ati ndadugije kabisa guess yo ni D1 akubwira ati yaje bavuga bati ngo aratinya ariko right now baravuga ati D1 asigaye atinyuka ariko yari in action kugira ngaho mbona nyene ku ruhande bega behind vyagenze gute D1 reka nimenya clip la akya hari hari ndandi uko hinjira wowe uzira byabereye wowe burya ni hava hari hari uzira byabereye wowe ajya ari ibintu bakata ko mwe butabona muza kubona utuntu tw'iminota 3 gusa numwi wenda kubaza koza amasaha cyangwa iminsi 2 ugacubona iminota 3 nagende byase iminsi byagiye he bisubira ko behind ari bitigeze tubona twakoze iminsi 2 none gaca ko tubona iminota 3 yonyene cyangwa ine ivyo bindi navyo byagiye ivyo bindi byagiye he byari mu biki abarimwe ama insolite menshi yes lidi wana ariko kuri ruhande ariko umwaduhereje resulta nziza idushibisha kandi twe byaraturyoye ariko abantu gacivuga ati none ko tuzi yuko D1 asanzwe atinya abakobwa byaramukundiye gute mbega nta byabaye behind ko tuzi ko na clip yarasanzwe akora ariko hano kumenga ushaka kuhagumagana kora hari amakuru narose hari ibintu byaba byarabandanyije D1 hamwe na mugenzi we novuga mu Queen video vex bari kumwe ariko nta cyabaye pe cyakoze gusujya munsi ndiko ndagitinga nyine umudirector arambwira ati burya wowe uri umuhungu urakomeye umuri ready hagati je ntago mfa gushiduka nakana kako kose je ndakana kaye je ndihagara ko ndubuga rimwe kabiri gatatu action kane turi mu action turahejeje ya mbere ya kabiri ya gatatu dusubiramwe ya gatanu kace kaduga kene wacu kace karahagarara bana bagata ibintu ati ibintu ntabwo ari ibyo ati reka cyo tujya guhindura ruzeya kabisa no action hasa gukora reka dukore ibindi iyi action ntacyo twaje fatiza amata bafashe ngaha ndavuga ni hajya bari bamboshe bagume amaboko ari hejuru kandi dutse gukora indi image ngaha reka tuze gukora izindi image mbanze ndumva kene nacu kai kamaze kuduga kashavuye ati gahagaze muba kakora kwa kabipa katagoye gusifura ariko entre byageze neza clip yarageze neza cyane nuvuga n'abantu nuvuga bari biteze igikorwa ciza nika kujya nyene bavuga ati D1 turifuza yuko ataza kwigera duta hasi byageze neza cyane nuvuga fan base yawe ngirira bishima cyane sibyo nagaje kuri ndabashimira cyane gose abafana b'iwanje wisuzira ama commentaire commentaire ujya munsi wonyene wa mbere zirabaye nyinshi twashikanye igihumbi cy'ama commentaire ku munsi umwe yumva ni nyinshi kandi nyinshi zarankenza kuvuga ati wakoze igikorwa cyiza urumva ko abantu bibakoretse ko ubakora ikintu donc biraryoshe ukore ikintu umuntu akumva ko amukoreye ikintu biraryoshe kuvugira nko gufata ngakora nk'indirimbo nkumva ati sha indirimbo wankoreye ngira wari wambajije kwa niyo mood yanje niyo vibe yanje ivi nari ndimwo usanga yumvirije kenshi nka waiting ndayikora cyo gihe sha muze bamvuga ibintu gusa cyamba baje nuko nyine asanga nk'umuntu ayivugiye atanjoye avuga ati sha kwa nkoreye akantu ndifuza ko ejo gira ifo ukakora yindi nk'iyo nyene akira shagete kura kaduga hari agena uzuragenda mbega icyo kintu bakoze n'igisanzwe yende ariko ntaje ndisa kabisa hari muri byo ko turavugana ryari avuga ati mbega ko ndikubana rugendana nuvuga n'abakobwa cyane kora ubwa mbere umisi yahera yari kuri hit kati no kuri kine kubana rugendana kandi n'abakobwa cyane cyambwira timbe burya sinomuvuga izina ariko D1 urambabare cyambwira mbe burya wibaza ko no Richard D1 ari hajya ya mitoma yiwe burya ntubona ko abakobwa bose yabiga ko yaje tugendana
tuvuge gute D1 abakobwa bose yarabatwara oya jenje ibyo uririmba bibakora ku mutima jewe naje kubaka imitima yamenetse mu rukundo babantu bipfuje kuruvamwo bumve ko hari ikintu kibaremesha ko borusubiramwo bamenye n'ukuntu borusubiramwo babandi barurimwo bamenye nahe majambo twakoresha cyane n'uru rukundo ni kwe kuntu ko byitwaramwo nabibibira kubuvamwo bavuga ati oya ari umuntu agomfasha kubigumamo kandi nkabigumamo neza kwakunde ko ndimvira ko no bivamwo no ntakaye reka mbikore neza iyo ndi kubona ko ndi wa muruva ngo mfata mu musheri wa Benishu ndamutware ikino ariko D1 ariko ugeragezwa ariko D1 oya ntabwo nabirenze kandi umukobwa ari nza gutumbera muta biragoye oya ni umufana mu gicwara cyo nk'umufana turavugana nkamuganiriza blague akumva ko umufana umuntu donc umuntu wiwe akunda amukore ibikorwa akabikunda donc bari close bo arafana ibikorwa by'iwanje aciye ba close nanje akambaza bo ikintu nkamwishura tukaganira tukatira blague arumva ko umuntu ari hafi yiwe kandi si ngombwa ko tugendane si ngombwa ko tubonane kubera yuko afise umusheri wiwe indirimbo zanze zimufasha iki kuba ku rukundo rwabo ahubwo ikintu namusaba nuko azoza kuri show yiwanje akazana n'umusheri wiwe namusaba bafatane dutamba kazubuke komsa mufatanye bazi ugatamba bafatanye apana bafatanye jewe amakobwa ati D1 ndi ariko sanga ronzo nasize muhira yiwanje byavre yo bahari ntabwo arabona abuziki sega D1 hapura kosa didi kandi ndamufise wa none nafise ndamufise cyane ntawe wibuka wabwibagi namwibagira bana ahandi ndirimbo nyinshi usanga nanditse bavuga ati sha ndimvire kuri idea ndimbo nandike kandi yumvire Berishu n'umusheri we bayeho gute iyo ni imagination ndivuga ati bakora kubitana ingumu shingwa ngari bati ushaka uzunkubite nzori ndapfanye ntapfuye mu rukundo rw'abantu ndapfa napfuye nzoguma nkomeye misi yose rero gasanga nanditse guca ariko nanditse bati umusheri wanje tubanye guca usanga bimeze uko Jace bega wibaza yuko D1 uvuga umuririmbyi musigaye mukunda cyane muri no misi abikora neza cyane mbese atigera aduta hasi n'umuswa rimwe indirimbo yose akoze ni hit benshi bakamwita hit maker haja wayipiga swata iyo ni D1 kandi zere ko nabishimira Imana D1 nukuri Imana navuga ko Imana nikibirengeye tiko tumaze ikibazo ati mbega D1 yo bayumvira umunsi w'ubugeni bwiwe mariage yo n'uburogi nubona nyina agafaranga nakosa bajya muragira mariage yapanze agafaranga burya mariage n'amafaranga gadiwa sasa kuna amafaranga kabisa nari henze gusa numvise ndavyise no kumva hagenze nawe atimuze ati etaje ni nziza yama yo gukotesha inzu tuzoyubaka ibindi zo bikora cyangwa ni bya bindi ngo umusani ntagira mariage oya ni je muri mind yiwanje nakoze mvuga ati shaka umuziki wanje nk'akazi hanyuma kuya kuntu usanga mudandaza iduka atonda ku kazi nende bari ko ntonda kwa mungende gusenga nk'abandi hanyuma ngire mariage nk'abandi nico cifuzo cyane nifuza kabisa nani nifuje no gukunda n'umukobwa duhere from zero tukundane mpaka kuri success ariko umukobwa mukura he utamutwa wapi ngo barahise atavuga ati jewe nje no office akanote menga ari barindira batabarabona urumva D1 burya ntanzo aragira inzu akamaro ndaje barafise umukobwa avuga ati D1 ntanzo aragira ni koja acha akavuga ngo jewe nkene umuntu azafise umuduga afise n'inzu tuje twigendera urukundo rwarapfuye uwo mutima se uvuga ngo urafise tuzowuteka mu nkono tuwuje abiyoze kandi yani nuko acambwira ariko badewe urukundo rwiza rwarukuye kwa urukundo rwihangana tushaka gutangura kuva kuri hajya nyene from zero hagakora urukundo and then tukagera ku ntego yacu kuko nimba turi kumwe ndiko ndarondera ejo bizokunda yuko ndonka kandi turi kumwe tukabana zakoze urukundo nari umuntu tuzoba turi mu mahoro ariko ushaka kugenda kwa Benishu ngo afise amafaranga je umpebye ugasanga ntabwo wamukunda na gato ugasanga ntushobora no kunamenyera biragoye ugasanga tabia udakunda kure gusa kwisiga amafaranga urayagira yaronka mugabo amahoro nturonka bisigura yuko rero amahoro nje kucambere amahoro kugira amahoro mu mutima kugira amahoro mu kibano aho bahaye ugasanga abantu mubanye ngufisa amahoro nico kintu cambere kiryoje gusumba amafaranga gusumba ibintu byose tubura ku isi je nkunda amahoro ukunda amahoro cyo kuncambere ntumira amafaranga ega amafaranga atanga amahoro ariko anayabuza je shaka meshe ngo byatari bikiri waza kuza amahoro guteranya n'abantu je nkene amafaranga ndumva ati nasangiye n'abagenzi nasangiye n'abantu bo n'aba friends bawe n'umuryango ndetse nafashije n'abandi bantu kubaho nkuko nabaye nimba nkubise show nkaronka miliyoni 100 byashiki kimwe kabikora mvuga ati hari abana biga kubera je nakwemwe barabara bariga kubera D1 kubera ya mpano ya D1 nico cifuzo cyo wandi ibintu bizo amahoro je nka D1 hari abantu mfashije ndiko ndagira intererano mu kubaho kwabo kubera ko je Imana yampaye impano ayo niyo mahoro yiwanje simara nje tuvuga ngo nubatse etaje ngo D1 ngafise ngo etaje ngo yambere Bujumbura ngo umuntu afise etaje Bujumbura ngo ngo ntuzeye ni ande haje ziranutse oya
baravuga ngo mutoto kwa Sioni yani sija kwitwa umuntu afise ngo ngahizungusha kwa nuze yero aho ngeneye kumva ndi wa muntu afise kuna abayeho neza kandi abanye n'abantu neza atabuza amahoro ahubwo ayatanga nandi kayamuha bakamwifuriza yaga guys yo ni D1 akubwira ati arifuza yuko yoronka wawundi bazobana bazohera from zero to hero wawundi nakavuga ati ngo biragoye yakaba yarahari yarakwe kuba hari biragoye ariko kusubira kumuronga ariko biraboneka ko babaje cyane D1 n'indi muririmba wewe je narabajwe kandi numva mu mutima wawe ngo warawushashanya ngo narasohora iraho again ivuga mind ask man ndi muri mubabaro sana man ngeje waiting man waiting if mubabaro urenze muri waiting I'll be waiting oh yes my lover from your heart Kujezu my lover from your heart Shenda bisuronde kwa na benshi Beba no Amaheri miduga n'ibindi Byose barafise Shenda bisuronde kwa na benshi Beba no Amaheri miduga n'ibindi Byose barabifise Chefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari I'll be waiting I'll be waiting Kujezu my lover from your heart Kujezu my lover from your heart oh yeah D1 akubwira ati uwo muntu rero aragoye kuronka mu pote umuntu agiye kuronka kubera yuko ashaka kuza no munsi akakora ko muri kumwe 100% je byarambaye umunsi akanya ko turi kumwe ariko aheza akanya nk'ukwezi kumwe nimba ari umuntu aza nk'umu diaspora kazora jenga ne demu nziza twikundanira niko mfanga ndafise kandi ukuntu ukunda rufise tunaragiye umisi mike gatabona yuko uwo muntu atandukanye na wa wundi numu yarari kumwe donko gatabona kumenga atandukanye na jewe akacama menga yogaruka naye kubw'umutima mwiza wababajwe kandi umukunda cyumva ati welcome uracari kubera yuko imyaka nyine iracyari myinshi Guys yakoze sevenye kuri gatanu indwi nidiyo ndakubwira ati twayaga byinshi tweza D1 je kubganje ni imyaka 2 iheze nari mfise ibibazo byinshi no kubaza ariko nizere ko twasuye kubonana urantitse bari no naje nibihemo pote biragoye ubuzima bwakunja urabuzi ko rubomeye habwo nyene kuri kutagiye muri selfie nuko batakubonye wewe mbona usa neza sana habwo usigo nchore habwo ushuze kwacisha guca imbere ya kamera zo kwabona ati nimbari angane sibyo boss sige dicenga guta ati umuntu kayimyaka myinshi Ngambona jusa gucoya D1 ushaka waraciye maserbi ukaingia pale acabishira mbere urazi ko hagiye abaririmbyi benshi burya naje nafise ubwo ko D1 azava agenda n'impano y'iburi kwirabikora neza muri bino bihe oya nazo ko nahubye ko je ngunda amahoro ku buzima kuburondera ni everywhere ushaka ku buzima ikintu kimpa amafaranga cyo ndoronda kandi kimpa amahoro ikintu kimpa amafaranga kitama amahoro for example nawe kurusha avuga ati ubwira nk'iki kintu niwice ikintu donc wonone urya muntu ubwira nk'iki kintu I never do it ico naco bokora ariko ari abandi bavuga bati ngo atagapfuye ntagakira D1 atagapfuye ntagakira tube sanse nziza ngoje kurusha avuga ati nakoze indirimbo nafite indirimbo zibiri izo ndirimbo zibiri sinzi ukuntu imwe nari mfise ya mbere natangurako narayanditse ifise sound ya kera ariko hariyo mfise ubu ifise sound you cisanga ama idea ya kera kubigwa na you cimfata ama idea ya kera ndafashe ndakura mu ya mbere ndaze muri stade ni ya ndirimbo ya mbere kwica ibyi wawe kugira ngo ukizibindi bintu ni sawa apana kononera umuntu ubwo bifate kubw'inyunguzi wawe ugiye nko kwa Beneshu uvuga nabi ngo ya muhungu nabiri muzaka ibintu urekanye image itari nziza warashaka kuri washaka gusanga nyene byarabayeho ariko byari ibintu byari byibanga bitakwe kuja hanze byakwe kuvugwa kuko twabishira hanze aho urikura mwicira kugira ngo uvugwe nuri kurabivuga kabisa umva nta nyungu yo kwicira wundi muntu kugira ngo wewe ngo witwe wewe kuko haje umuntu afise umwaka wiwe kandi rero no umwiba cyane umuntu yanyiba umwaka wanje bakoze uniyo kwiba umwaka wawe uniba umwaka nta n'umuntu sinzi maybe mugisha wundi barabiba mugabo sinzi ariko byiza icyo ndicyo cyo nuko Imana yakwanditse ko nka wewe kabisa kizoba bashaka bagire gute baze baduge bamanuke gute Imana yashitse kuzoba tuzokiba kabisa yego yes D1 uvuga tugira mu busozo tugira kapela gato k'indirimbo wagiranye na SOCIAL MULA kugira ngo abantu baje no kuri YouTube kajya kantu kumenga nk'akantu
Anyway, don't stop. Namaze kwibagira n'inzira injana muhira. Bikore right now. Shaka kumva ibintu bituka ndetse bikamanuka. My stress killer, bad girl killer, urite killer, my pen killer, my stress killer, bad girl killer, urite killer, my pen killer. Oh yeah. Unjana ni honja. Ninifuza kukurekura no. Ako kabiri kawe. Kangiriza ingwara z'umutima. Izo ntoki zawe ndashaka kuzumva. Izo ntoki zawe ndashaka kuzumva. Feel my body. Amaboko yanje nagutangira ngaya ndayamanitse. Amaboko yanje nagutangira ngaya ndayamanitse. Sana your body on me. 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 Ngoza call your body, baby. Ngoza call your body, ngoza his lips right now. Merci sana bro. Thank you. Ndagushimira cyane kaka. Urakoze cyane. Wifuza gukurikirana ibikorwa byawe bisenga kuri platform zitwa gute? Wandika D1 hose. D1 Platform ni D1257 kuri Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Ubu ndiko mutama. Natangiye kuva mu bunyuka. Ntumbwire. TikTok ashaka kureka D1257. Afu rero man, indirimbo za barazigira challenge sana. Kajya kantu sindukuntu gashima kwera. Ndakanu komeye. Amashure naramaze. Diplome bitse muzo. Iko nkoresha impano rimwe na rimwe ntaburagiswa. Ese nje kunyonga ikinga oya ngo nakiriyo oya nje mu butagisimeni oya ngo nakiriyo oya ndafise icizere cyo gushika one day zandoto zanje nziza nzozishikako God bless my way. Hezadira abafana banje, hezadira n'abamfasha ntibacike intege. God bless my way. Hezagira abafana banje, hezagira n'abamfasha ntibacike intege. Narinze yuko nzohita ndonka amadora, ngagurira mama wanje akamatera, none biranse jewe mbaye uwande no. Narinze yuko nzohita ndonka amadora, ngagurira mama wanje akamatera, none biranse jewe mbaye uwande. Mfise ubwoba, mfise ubwoba bw'ubuzima, mfise ubwoba, mfise ubwoba, mfise ubwoba bw'ubuzima. kumbona umenga inzira zose zirugaye, yigize ngo irafungutse barugara. Kumbona inzira umenga zose zirugaye, yigize ngo irafungutse barugara. Mfise ubwoba jimbere mana hejuru promota mwiza hejuru abafana banje hejuru igihugu ciza hejuru prezida wacu hejuru ashikira nkandi bacu hejuru abafana bose hejuru journaliste mwiza hejuru nibubahwe message gato kuri nyine icyubahiro ariko arakora amateka cyane muri bino bihe. Ukuri turamukunda cyane gose. N'umuntu azi sizo kuvuga ndakuba harazi iki gihugu cyacu gikwiye gukorerwa akadari kabikora. Hanyuma akantu gato nyine nuko abajene nabo bafise impano burabukuntu babashigikira cyane kandi mubyo gimaze kora yuko kwego dukoresha impano birorosha yuko dutera imbere kubera yuko bidukora babikunda kandi ni ibintu dushobora bituma tubishobora. Ariko ningenda nkiga science kuba atari impano yiwanje ngo nzoyiga ndayimenye mugabo kugira ngo nze nkora ibintu bijanye na science creating ikintu kiwanje bizongora. Ariko kunagize imana nkaronka impano hamwe no gira imana nkashigikirwa nkaronka ubushigikizi bwo ku ruhande hariya na hariya guca biroroha yuko nibeshaho mu buryo bworoheje. Ni kuvuga abafise impano government dushigikire itube hafi ndize yuko ejo Burundi hazogenda neza cyane gose. Turamukunda cyane kandi imana ibandanye kumuja imbere mu migambi myiza afise ku gihugu cacu. Ego yubawe cyane. Amen. Kuza step kuri 5 indwi ndakubwira ati kajoshe nigahora mwitama diwana gushimira cyane. Wakoze cyane.
hose uri gusanga kuri D1 D1 257 YouTube ni D1 gusa ushaka reka D1 gusa ariko ahandi hose ni D1 257 ni D akango karambitse 1 kimwe majambo hanyuma 2 5 7 ni Facebook Instagram Twitter na TikTok ubuze muce nyivuga akuru nyene cyane mumenga na TikTok ino kwa bakobwa nyine TikTok rero bye bye merci beaucoup